nawe ndakivuge ko n'abandi bakivuze ko aba diaspora benshi bagiye bakivuga ko bivana n'umuzo wabo niyo baje bava nk'abantu baje bava mu nkambi za Tanzania niho nzi nka zose ntabwo ibi bintu menga ntibibaraba igihugu caba ciza caba kibi ntibanakibayemwo benshi muri bo bavukiye mu Rwanda abandi bavukira za Congo abandi bavukira za Tanzania noneho bisanze bari muri Amerika kandi aho hose bagiye baba abavyeyi babo bahungiyeho bakiri bato babavyarirayo hose bagiye bakura babona bari mu minwe y'ubuhunzi murabona kajya kantu zaye kabone kajya kantu zakajejwe impunzi kuntu kaba gateza amaboko nkakiteguriye kwakira abantu bababaye bakuriye mu maboko y'ubufasha ka hasiel noneho bisanga bari muri Amerika ivyo bintu ntubabaze ntibavukiyeyo ntibakuriyeyo bobo ico bashigikira watwara neza watwara nabi bobo bavuga bati abahari bahaguma turazi mu Burundi kuntu biryoshe ati kwa kundi mu Burundi hakenye bose barakenye iyo turi mu bihugu by'Uburayi na Amerika tuba turi abantu batoya cyane twubahana muri general hariho abantu benshi bavuye Afrika bakize bafite amafaranga bubahwa bafukamigwa bagira gute bamaze kugera mu ibi bihugu agasanga rutwa n'umuyaya yahoza akoresha kuko amakambi menshi barayoye nk'inkambi ya Rukore amakambi menshi baje bose rero abantu mwayo makambi bari bakomeye bakoresha abakozi bamaze gushika ino basanga ibintu byarahindutse wewe ku giti cyawe n'ushaka gukora babakozi bahora bakoresha barabura babakozi bamwe bababera bayaya bababera kaboyi bashitsino babari bo bakira babari bo bakomera babari bo bahangana n'ama Amazon bahangana no gukora cyane bagira iterambere babandi barabakoresha mu makambi bashitse babura bo bakoresha asanga ni washaka kuva ku kazi akagera mu rugo agateka karaba abana akagira gute buri kintu bamwe benshi babaye nk'abasazi bavuga ngo kubona nata yari umuyaya wanje akabangwa asigaye ansuzugura ubu ntakira umuyaya wawe ubu murangana kuko mu bihugu wagira amafaranga utagira amafaranga mwese mushaka kubahana nta nubwo ushaka gukoresha uwundi mu bintu bitemewe na leta ushaka kumukoresha nibyo ariko umuhesereri umuhembe uko leta ibyemera sereri leta yasizeho nyimbivuga uti umushahara muto y'umuntu ashaka guhera kuri nk'uyu munsi umushahara muto ya wanyuma ni 16 ntushobora guhayoringa umuntu aza kukubera mu house girl mu gihe wewe nyimba ukorera 10 nubwo wabukorera 30-50 ku isaha ntushobora guhayoringa uhemba 16 ku isaha kuko urakenera kuri hibi noneho babantu bavuye mu makambi bobo ibyo mu Burundi ntibabyumva bo bavuga bati batware nabi batware neza birabaraba twege dushaka kugira gute gukorera tuyarose tugenda kwiryohera nindamuka mvuze barambuza kujayo kwiryohera mu Burundi ni heza uzugiye yako ntibakwakira abasoda barakubaha abapolisi barakubaha iyo ugiye mu Burundi usanga wubashwe icyo nkamoje ko rero nuko abadiaspora bo bifuza ko igihugu coguma kiri hasi cyane kugira ngo iyo uvuye muri Amerika ufise utwo tudolari twawe ugendeyo buri muntu wese akubahe n'umutegetsi akubahe muribuka kuntu ku bibuga c'indege basabiriza rero abantu benshi bavuye mu makambi amashure yarahari ariko indero zari ziri mu makambi nta nguvu z'ubwigisha zari zihari umuntu yava kwishure agahita aza gusangira namwigisha mu kirabo mu kabare nkuko bimeze ubu mu Burundi
mu makamba aho twabaye nta ndero ikomeye yari ihari. Umunyeshure yiga ashaka agasuzugura mwigisha kuko birigwana mu kabare, urumva nta nguvu zari zihari mu bwigisha zotuma abantu bo ngaha abantu bavuye mu makambi bavuga ngo baje barize. Oya, indero yari imeze nk'iyihari ubu mu Burundi. Umenga amakambi ni nka cyo kimwe nyene, abantu bari mu nkambi abatagiye mu bihugu byo hanze basubiye mu Burundi. Zandero ntoya zidafise inguvu n'ubundi zimukira mu Burundi. Murabona n'ubundi mu Burundi ko nta burere mu mashure, nta education y'inguvu ikomeye ihari. Usanga umunyeshure asumvya inguvu umwigisha ntagifise ijambo ku munyeshure, bigatuma umunyeshure akurikira ashaka akiga ashaka. Rero ko ababa diaspora kubera ko bavuye mu nkambi za Tanzania nta education ikomeye bafise, bo bashitse mu ibi bihugu business zabo nukuja mu makampani bagakora bayaronka mu mbahire mvuge mwiri jambo bayaronka bakagenda mu Burundi kwirira ivyana by'abategetsi, kwirira ivyana yahera akagaruka. None we waravuga ati mu Burundi turabizi ntibigenda neza, ningira ico mvuze barampigira bambuze gusubira mu Burundi, kandi jewe nshaka kubaho niryohera. Na karorero ndi kuvuga Amerika kuko ari hondi. Haraba na karorero umuntu ashobora kuvuga ati nibereye Australia naco mbuze ndakora udufaranga twanje ngende mu Burundi njyabana njyabanyina nje nibindi. Ati mu Burundi yuhagaze buri muntu arakubaha, polisi arakubaha. Ati yababonye noneho passport ndabizi yababonye passport ya Amerika umupolisi niyo yikoze ko aratetemera. Umupolisi kugira ntavyura impapuro zibiri za passport yamaze kubona igishushanyo ko ari United States. Urumva ico kintu kigatuma rero twege twavuye mu makambi, twavukiye mu makambi, nta burazi twagize, nta mashuri akomeye twagize, twashika ngaha kubera ko bazi ko tuvuye muri Amerika tuzanye amadolari, batubona bagatetemera. Akantu kavuye ngaha ari kamayibobo ari intuzeye nyene. Ubumayibobo twavanye mu nkambi benshi ntibwaheze, noneho bwariyongereye. Nyimba yemerewe gukora mwiyo Amazon akabona udufaranga akagenda mu Burundi, akabona umugenero polisi aramwubashe, yashika imbere y'umujikubushao ngo mpaye na ka 200. Bijya bintu bisuzuguza igihugu. Hewe ugasanga umuntu ari kukwakira muri office afise ibiri karamu akomeye, wewe nawe wavuye mu nkambi wahara wirigwa n'itopita. Abantu benshi bavuye mu nkambi ari bintu zenyine bivuruvumba vyirirwa mu mashamba kurasa inyoni n'itopita. Yashika muri Amerika agakora udufaranga, yagera mu Burundi akabona umuntu yuze kaminuza ari muri office isayanga nikomeye. Sha nyereka 200 ku ntisa wayinyeretse gusa 10 ryonyene ndaba amadolari ku ntasa ngo nshoreye ari muri office. Ibyo bintu rero bituma aba diaspora bavuga ati ahubwo nibigume kujya nyene kugira tugiyeyo baze batwubaha, baze badutinya. Rero bakavuga wewe ugiyeyo n'umuntu akomeye arakwihera umukobwa wiwe ku madolari yawe gusa, ubwiwe abatetemera baba bagutinya bagira gute. Ico rero ntimugire ngo hari ico aba diaspora bazobafasha, kiretse aba diaspora baje bava nyimba bari n'ukunyumva bazonyumva. Abantu baje bava muri Tanzania nta kintu bafasha, nta nico bagira, kandi barabizi ko ari bibi, ariko bashaka bikomeza ari bibi ngo bakomeze bubahwe batinywe. Kubera kuri yadushika ku kibuga c'indege bakadusegerereza muri karitiye bamenye ko uvuye muri Amerika, ubwo babibaza ngo uri Imana. Biriya byubahiro banyakubahwa bageze gute wagaruka muri Amerika asha usomba murero ya wewe nyimbutunze, kuko twege tubatuzi ko ibyo tunze byose ni dufate. Ufise imodoka ikomeye ni banki ni deni, nunanigwa kuriha urasubiza. Ufise inzu ya hatari turabizi ni deni, nunanigwa kuriha baragusohora. Ikintu cyose tubatuzi
nubwo ubu yafise ntabwo dusumba kuko buri muntu wese abarya imboga n'ibijumba nibo bakomeye kuko mu Burundi baba bumva ko urya inyama urya inkoko ari umuntu wa hatari ako twege mw'ibi bihugu turimwo umuntu yirira ibijumbu akirira amateke akirira imboga akirira ibiharage akirira uwo ni wari kurya neza. Sasa rero ugaca usanga abantu twita ngo n'abadiaspora mitende je nama nabivuze mitende n'abantu muza ku maviza yanyu muvuye mu Burundi muba muzi yo muvuye uko hameze niyo mugiye uko hameze kandi muba muje mufise intego imigambi nsimbiye hariya ninkorera amafaranga ndagura ikibanza muri quartier runaka hariya nduze etage ariko abantu baje bavuye mu makambi ni nabo benshi ariko iyo migambi ntayo bafise ni bobo nindaja muri kampani nkorera amafaranga nindayabona nje hariya nkubita ivyana ninda amahera nahera ngaruke nibwo buzima bibereyemwo. Rero mudahava mwitega ngo diaspora iragira ikintu ibafashije bobo babumva bishimye kubera ko bagera hariya umutegetsi wese ngo akabahanga amazi akabubaha akabafukamira bo baca babona umengo nibo bategetse. Jewe hari igihe mperutse kuja ahantu muri public nyene bagize bose barampanga amaso ngo wewe ngo wire kuvuga nabi ngo abadadasha bazokwica ngo abadadasha abo ngaha mwaba bose bari kumbwira nta numwe araba mu Burundi kuva yavuka benshi banyina babo n'abarundi base babo n'abanyarwanda niyo nyene mu Rwanda 94 iriya ntambara mu Rwanda bita genocide imaze gutangura bahungira ngo bari bafite indangamuntu bitwa ngo indangampunzi. Ico gihe rero nubwo ubwicanyi bwari buhari nta wabica bo kubera hari abo berekana indangamuhutu canke indangamututsi ariko abantu bari baravuye mu Burundi berekana indangampunzi. So izo ndangampunzi zatumye nta ubica barasohoka mu Rwanda bagenda Tanzania bahabaye imyaka baraje ubwo rero ubwo bashitse ngaha nta migambi nta kintu na kimwe ntaco bitegurira gukora hari uretse kwigira uko rero barandemera ngo wewe ngo turagukunde rega nta mwumva ko nta muntu numwe yanavukiye no mwabo bose bampanze nta muntu numwe yanavukiye no mu Burundi gusa bahaze kubera ko banyina base canke na basekuru ariyo bavuga ngo wewe ngo ntuzongera no guhonyora mu butaka bwa Afrika ngo Afrika ngo wewe ngo honyora no muri Tanzania ngo hage ngo abanyingo abadada bariya ngo honyora no mu Rwanda ngo wewe habe ngo nabijya bihugu byegere ngo ntujaye ngo reka turakuburira nk'abagukunda barampanganye ngo turagukunda ngo reka turi kukugira inama mwemwe mungira inama nkande ndababwiye ko ngira ngende canke ngiye ngo wewe ngo uzopfa nta kintu ukoreyeyo ngo jewe ngo sinoramuka mvuze ngo nibakora ibyo bashaka ngo sinoramuka mvuze ngo kuko ngo baca bambuza kwikorera y'imigambi iyahe bafise. Rero nashaka ndababwire mureke guharura diaspora ni nkeyi muharure diaspora y'umuntu yahagurutse mu Burundi ahunze abamuhiga canke avuga ati ubwo ndose agacense reka nsimbire mu kindi gihugu ndabe ko nokorera udufaranga twisumbuyeho ngaruke ngire ico nkoreye mu Burundi. Noneho gukorera mu Burundi ntibyoroshe uragenda ukagura gatongo ukagaruka ngo ugiye kurondera udufaranga two kukubaka ejo bundi bahita baguhamagara ngo rega ngo wowe waguze ngo ntiyariwe ngo ajya amafaranga warayataye ngo wagurishije itongo ntiryari igiwe bikaba birarangiye canke wanagura bakakureka ukubaka warangiza kubaka bakakubwira wasubirayo bakakubwira ati ese urahitamwo tukwice canke usinye ko iyi nzu yigurishije usubire waje uva amahoro bakaguhitishamwo kimwe. Eca bundi homerukayo nahuye n'umugabo ngo yari umudede bakiri mu nkambi hanyuma abo bakorana ubwo buntuze bwabo ngo bari mu batoza ibigori n'amakoto. Ubwo uwo mugabo aza muri Amerika muri Kentucky bamwe bahora bakorana barahunguka baca mu Burundi
amaze gushika ino baramubwiye ati ngaha n'amahoro urabizi ko turi inshuti ati rungika amafaranga tukubakire etaje imwe yahatari uzoshikiramwo umugabo arakora aragura ikibanza arabaha amafaranga za nshuti ziwe bahora bakorana ivy'imigambwe bakiri mu nkambi arabaha amafaranga baragura ikibanza baramwereka ko ikibanza bakiguze arakomeza arakora batangura ikibanza baguma bafotora bamwereka inyuma y'imyaka 3 asubirayo aragenda kuraba bamubwiye ko barangize etaje igeretse 3 yabonetse agiye bamufatiye ntabadede bakomeye urumva bakorana ubwo budede bakiri mu nkambi bamufatiye baramubwira ati nta kintu ufise ngaha najya amafoto twakwereka zari inzu z'abandi kandi ntacyo ufise uvuga ni urashaka gusubira iyo waje uva muri Amerika amahoro wemeye ko nta kintu wigeze uturungikira nta na kimwe wigeze ubwira ngaha canke ejo uzokwisange mw'ikanivu ibyo bintu yabimbwiye n'uwambwira ngo ndamucape uretse ko tutorongera kubonana kuva yabimbwiye duhuriye ahantu mw'ihoteli ambwira ati ntugerageze usohoka ntusohoke ati kandi nibyo bakugaburira ngaha ntubige baba bagwishana we yari yahahamutse yumva ko buri muntu n'ubwinja zo ngaho bakuroga nusohoka ku mutima ndavuga aho ya jewe naco niyagiriza cyo gihe iyo hoteli amazi adukamira ko twahuye bimaze kurara mw'ihoteli twahuye dufise amadobo dutondeye amazi yo koga mu gatondo muri hoteli mu Burundi niho yambwiriye ibyo bintu mugabo munini ndamuraba numva ndababaye rero ibyo byose bikogwa ko n'abantu bafise imishinga mu Burundi bafise ico gukora bavuga bati navuye mu Burundi size umuryango ngiye gupagasa nataka ngaruka so ubwo rero cari cyo nashaka kuvuga barampanze pe baragera igihe nyene umusigaye ntinya no kuja muri public urumva barampanga bambwira ko wewe utumerewe no guhonyora ku butaka bwa Afrika kubuvuga nabi dede ngo aho noja hose ngo dede yoba yanyoye ngo umve ngo no mu gihugu bihanye umupaka rero ntihagire ikintu mwizera ku ba diaspora cyane cyane bavuye mu makambi nta migambi bafise bobo nta na kimwe bobo bashima kubona igihugu cisuzuguza cigayisha ugera mu gihugu buri muntu akagufukamira umuntu wari ubona ko akomeye umuntu wogatinya ari mu biro byiwe bikomeye bakagenda basabiriza kujya gusabiriza kudutesha agaciro kugatuma abatagira ubwenge aribo bavyishimira nuko ndangirije aho kandi mwakoze kumpa ijambo naho ngarukirije sawa urakoze cyane kuri iyo ntererano byinshi turabihuriza ko kumbure conclusion ko atacyo twabiziga ko tudahuriza ko sino ntacyo umuntu abasemerera dusemerera ko nyene urwaye aho akeneye muganga ndaja kuhashika nivyo birumvikana hariho abantu nuvuga education harimo ijya education formelle formal education abantu mu mashure hakaba education civique nibaza ko kumbure mu nkambi bigorana kubera inkambi ata administration ibihari ubu nta butegetsi haba hari nyumba kubi musane baduga hejuru cyangwa ibindi bintu ko ubona mu gisagara la cité moderne cyangwa igihugu moderne nyine gitwawe mu nkambi no ko ari no man's land n'ahantu nyene ata utamenya ko ari UN cyangwa icyo gihugu murimo cyangwa entre les deux ndaza ko iyo education muri abantu bashobora kuba barayihushije mugabo atawoca abahebura ikindi nyene byashika nabo nyene uvuga bakushwe ko babaye mu bihugu bitandukanye hamwe ikintu cya nostalgia bafise ku Burundi kubera atabayemo vyumvikana umuntu atigeze aronka nationality akumva si nostalgia gusubya wewe wahakuriye kumbure navyo birashika keshi igatuma iba blindinga ibahumisha iba itabereka ibiriko biraba canke bakavyirengagiza kubera impamvu nkiyo mugabo je novuga nivyo byo kuvyo project bari gukora mu Burundi hanundi yabivuze nako ndasohoka sinavyumvire neza je bakora nko kuraba hagufi short sighted kuko igugi tunganijwe neza usanga ibintu bikora bifise security d'abord kukumva ko abantu benshi bagenda bakanyagwa bifise n'umusaruro mwiza bifise n'icyo twokita ethics mu bazungu ikintu bita ethical investment akavuga ati jewe nk'umuntu w'umukristo nk'akarorero canke dufate nk'umupentecoste ati jewe shobora nk'umupentecoste mu Burundi uti reka twuguruza akabari naho muvuga ko uzomukunga imiliyoni avuga ati jewe sinshobora kwinvestisa mu kabari ethics ziyo
Bon, hari abantu bavuga ati bon, jewe company ya petroli kubera abaporutinga abantu bakora environment zishobora gushiramo umutahe wanje nubwo buzokunguka neza ethical investment. Donc urashobora kuvuga uti jewe kuja gutanga ibiturire mu Burundi ubwo gupromotinga culture y'ibiturire uvuye muri culture tabiturire bihari. Nyavuga kumbura icyo twoterera nuko twopromotinga culture ibihugu turimwo ya tolerance ya kubahiriza amategeko yo kubahana evidama akaba dupromotinga aho kuguma dupromotinga culture y'igihugu tutoshima no kubamo kuko hari igihe abantu bava ngo hano nta baboyi bafise bafise ahubwo c'est très bien kuko yaba bafise kumbura ni wowe uri mugoyi. So ni vyiza ko iyo minimum wage uvuga yaba itahari kumbura ni tuba dukorera ubusa ibintu nk'ivyo. So ifo ko ikitira mfete imeze neza ariyo do promotinga aho gupromotinga ubube gito nakuvuga rero ko short site kuko mu bindi bihugu muri zo vacances muvuga ntumbwire ngo ugiye mu Burundi gufatwa neza nkuko vyosumba ugiye muri Philippines cyangwa muri Thailand nuko batarashikayo ufata neza gusura ni Burundi ariko hoho ugasanga bigiye ibintu by'ibiturire habiha cyane bikeyi ivyo kuraba n'igisure ni bikeyi ibyo by'uroza abantu bagenda bidobarana bikeyi chance zo gufungwa ni zero. Bo abo bantu bujya kuvuga ngo gusaba buryo iyo utanze uraryoherwa mu bantu batatu babiri ba mbere mugabo babaye benshi batina na bikamera ngibikuremera ariko ushitse ahandi hantu bakavuga ati karibu no munsi uji wanje ndakugaburira ntacyo ndagusaba mbere wanashaka ugiye nakure cyane uzobona nk'aba asiatique baje kuramutse amafame yiwabo muri Europe. Harimo amakouple baba kiko birukana n'ubuzima akavyara umwana wa mbere bakaraba ko umugore yofata amezi 6 muhira n'umwaka ari umwana akabona si vyiza cyandike yarazimvye bagatuma ko inakuru akaza inugiye kwishuri primaire muzorabe abashinwa cyane cyane usanga basobo kuno inakuru ari waje gutora abana kwishuri abahungu baba bari gukora n'abakobwa bo ku kazi. Ivyo bishobora kubera bari mu bihugu viza zoroshe kuroha kubera z'igihugu itunganye neza afite n'amafaranga yo kuriya ayo ma transport n'ibindi ugashaka izo investissement ugiye muri zo za Thailand za Taiwan za Philippines za Malaysia za Vietnam usanga afite nk'icyo bita Airbnb ajya ama hotel novuga uri kwijoro menshi usanga ari y'aba diaspora bashize investissement aho hantu kubera ikinyene hariyo security hariyo systeme ya internet ikora harimo abaturiste bajayo etc. Temera kandi kuvuga yuko iya ni vision ngufi cyane kuryoherwa n'ijyandwi umazi Bujumbura n'ingene wafashwe uriye yuko uwofata cyo gihugu cyo bakimeze neza ukazogenda wisaranzuye iyo mitaho ukayikora udatanga ibiturire atana chance yo ko babikwaka. Twukana ko na Samuel yavuze yuko na Samuel yavuze yuko hariho abantu bafunzwe bari bajanye imitahe mu Burundi ugacyamva rero no muri kazoza mu bihe by'umusaza bwacu ushaka gushima gusazira mu Burundi mugabo bimeze kurya cette fois nturi umuturiste ugiye kuba umwene gihugu uzosanga bitoroshe kuvuga byoroshe igihe bari umuturiste ikintu cy'ukahuri bakubaha kiteye bakayubaha mu bindi bihugu usanga afite umunsi mukuru Asian Chinese New Year cyangwa ugiye gusaba akazi turaza abantu barakora akazi neza etc. ugasanga ibirabahisha n'icubahiro comme un groupe racial group cyangwa ethnic group mu byo byose ubikavye n'indwimwe upashije Bujumbura cyane amadolari 100 ku mwaka uriko wunguka mu mpene cyangwa ingurube utunze umucendajuru nibaza ko kubona hagufi cyane ariko icyo navuga je sino bayibura tuko turi kugira ngo babone ntuze benefit à long terme benefit muri kazoza natwoge twanahavuye mbere wanashaka abana bacu tubaraze igihugu kizima.